kubandafukana atari kubera juste kubera abafana men abo bino kubera Ale nyine Alan ndabize yano kubora urukundo rwa rumeze bro ndabize kungera urukundo rwa rumeze yani basi ndabigusabye nyene umunsubize Sisi kuko Sisi kuko Moon aradukeneye twese arankeneye jewe arankeneye Sisi adukeneye twese akeneye papa na mama so kandi mugiye mwari muri kumwe nawe sometimes kwere nyine abona no kuri kamera aba yishimye ariko iyo ahuye na je byari usanga ari bo by'ubuhimbiri gusa yaba arakaye kandi nzi neza nkatahura neza ko Sisi gihe cyose amabego ari uko isura yiwe isa neza yani iyo atwenze kisha abantu bimukundira uko kuntu so Alan I'm begging you bro musubize Sisi nyine ibintu bitakubangabira canke biguhungabanye juste ushire mu kibanza canje wakaba uri Stone amadeni nkashashaka gutandukana we n'umugore wawe n'umwana wawe wakaba wavyumvisemwe gute so kuri kwima ndabivuze nabikuye ku mutima umbabarire bro and uzobukoze sana man kora kwima There we are Stone haguruka. I mean like guys, jewe vrema I don't know what to say for real. Mugari nkuko Stone yabivuze nyene kujya kuntu umuntu baba amaze kumumenya nabi mugaye ibintu byose ni kubiha igihe kirasobanura ukuri n'ububesha. Agenda ukumbuye cyane nk'iby'ugwego rejo. Ari nkumbuye kuvuga bijya amazina ya B, amazina ya nyine ibintu nk'ibyo. No mbuze ko ndagusoma muri gyeganira numvise ndi fier navyo nyene ibintu nk'ibyo onya atari kuvuga ko gusite ngo nabikoze ngira ngo wenda ngo ale abashe kubigira ngo abashe kubabara canke bigira iki oya aba ni umuntu nyene bakunze kuvuga ati ne ko Sisi yani n'umugore w'umuntu ni bakomanta Sisi urakana kabi nari kubigenza uko onye wari kwihanganira ko natwe twihanganiye byinshi mu ngo ibikintu biki so mumbabarire bijya nimba narabikoze kumbure nabona ati Aleo nimba atabona nta bintu byo kugira byo kuvuga ngo ariko arancitinga n'abandi bakobwa nyene byinshi narapanikishije n'ukuntu Tony ariko arantwara mu bisanzwe ubundi hoho burakumenga nanje nayo kwicara nkatuza kwanza nkabanza ngategereza n'umwana so rero I'm so sorry sinagutakarije umwanya unyihanganire kujya vyagenze nuko vyategerezwa kugenda no kuba birangiye nuko vyategerezwa nyene kurangira kuko sinokomezana nawe ngo nemere umwana wanje abe separe na papa wiwe yeah. So what's up buddy, what's going on? Mkm the Prince Lahi on the OG kabisa. Mama ntumazamu rambesha ngo je ndateranya and tough way like come on guys mwabuze muramenye just nteranya nuko gusa mwebwe mu birabira hejuru hariho nababa taravye ibiganiro byahereye deswe baza barambira ngo ndateranya kandi nateranya Stone meze neza ashima sana muto meze bon ndashima lilo kushasha for real blow like ugambire namubwiye ngo yabere watamubwira ngo urasozuka ngoro nawe yavuze kuri new law bro like yeah I like that bro asante hey mom yeah so Stone meze fresh kabisa ndashima sana kabisa yes mitume nanje meze fine ndabona mu ruhande wazananye na shemeje yani misango gusa umusiza kwa bitandukanye cyane ko nabwo ndi ubashe kumukubita amakofi sindi bashe kumukankamira sindi umushingi binabiriya twitegewe kari waza kugukankamira today just nibaze shemeje namahoro na mahoro cyane meze neza cyane nawe meze neza meze bon twahora duhura nk'ubu wambwiye ati akimunda kuvutira ikofe akimura umwana mubi wewe kukiwa nkugera naka uramusi mugabuje muri no look muri no smile like a little appreciate je nibazo no musiko tugomba tuyagira ibintu byiza vyubaka by the way kandi nabantu bavuga ngo wakimunda teranya baze gutorera ko je nateranya Stone yo na mahoro rero na mahoro cyane bro good mahoro sana kabisa yes ajisha mbere kwanza tugira kama no chamira mbere kwanza ndabanza kwanza jitene ngavuga thanks sana ariko pana kuri wewe kuko nyine ibyo abantu bakuvuga ko jiste kuri gateranye ibintu ntabwo bakwibesha ko no so je nateranye ibyo bavuganye n'ibyanyabyo so
Nshaka kuvuga ikintu kimwe ni guys, thank you so much. Ndabashimira sana cyane na mbere kwanza gisenya abafana kuko burya kenshi bavuga ibintu babisanzwe biri ku mitima yabo. Yes. Yeah, ni ibintu nk'ibyo on. So twashiye muri byinshi cyane nk'iby'ubwo ruri hejuru kuko I wish Alan yakaba hari sivyo wenda nkana bashaka ko musaba imbabazi iri se yahoye apara zazindi z'ubujyajyane gira ngo ndafukamye bigaca birangiye yani nshimye umuntu kabisa nyine nibivuye ku mutima kubera ko koko wowe namaze kuvyemera burya ibintu byose byapfiriye exactly ahantu aho byatanga urujya munsi ndamukubita ujya mpeti kuko ntabwo ari yo solution yo nyene akaba narakoze so rege cyanyuma chat ibi bintu yani basha kubitahora kujya ku boro bagenda bandika ama commentaire bamwambwikana ngo ndimbwa bakagira iki so byaje gusa nkaho ngo byanyambuye ubumuntu bwanje yani kubuga ibitutsi ndabifata nk'imbombo canke yani cyo mu gitondo so ako mundi mwana rero nonge kandi gusubira mu kiganiro mvuga ati reka ngende soba ama commentaire nashatse gusa kugenda kwitwenge byo banvuze aje gusanga exactly burya nyene nimba abantu barenga afijana amajana 2 bakwite bamaze gutanga kubwira umuntu ati ngo nimbwa exactly umuntu abamaze kurengera sana yeah so jize ngungena mangira code ubuzima nkunda kuvuga ati je ntabwo nkine kuzocanga abana ntabwo nkeneye kuzogira umugore wa kabiri jize nyene abo mfise baramagije so nacho gituma jeshe byaciye bangombwa rero yuko ngira iki nenda mwegera sisi nenda umbwira sisi kuko Imana mbabarira pe igihe cyose wenda ashobora kuba nagiye wa mugabo abasha kugaba gusa ariko right now ndashaka nongere kandi kuba wa mugabo abasha kurinda umunezero wawe wa mugabo agomba kurinda ije ni ibintu byose bigukwiriye byiza so ndasavye imbabazi nacho gituma mugerageje kuraba muri Raj Media twakoze yayikoze iganiro ndasohoka ndanamusomagura nyene imbere ya kamera you see hari ibintu abantu benshi akunda kuvuga ati kenshi umuntu ashobora kumenya exactly aboro yacumuriye ariko nta muntu umwe ashobora kumenya aboro yihane kuromba so narabajije ko honestly bro jena nimumvira ati reka ndamumagara kimwaza jena musabe sisimbika imbabazi kuri kamera hanye n'ibintu nk'ivyo yimwe sema pa kimba shakuya araza kudadika vya bintu vyiwe reka je mbanze saba imbabazi nimba bizoba ngombwa yuko nzo kuvuga yuko maze kubabarirwa byo bari vya cyane kuruta ko no saba imbabazi imbere ya kamera wenda utere mwa ya majambo yawe bishobora gutuma sisi yi acha yongera kandi akisubira ko mugeje kumumvisha mba dufite umwana dukeneye twese wirengagije ko ndimbwa wirengagije ko ndumugabo w'umuhimbiri ni wirengagije yuko atacho maze basega rutekereza ku mwongo wacu basi nyene cengira Imana nyene sibasha kubitahura chukua simu shika simu wana tupiga picha si ndio ntuze kugaruka ino kuri kamera right okay tugenda rero hariye kuko Imana bigenda ukumbuye cyane nk'iby'ugwego rejo ari nkumbuye kuvuga bijya amazina ya B amazina ya nyine ng'ibyo no mbuze ko ndagusoma muri byeganira numvise ndi fier navyo nyine ibintu nk'ibyo onya atari kuvuga ko gusite ngo nabikoze ngira ngo wenda ngo ale abashe kubigira ngo abashe kubabara canke bigira iki oya Amba n'umuntu nyene bakunze kuvuga ati ne ko sisi yani n'umugore w'umuntu kandi akunda kuvuga ataho kaciye Imana nawe gwacu rwa yes niyo mpamvu naciye bugufi ndafugama ndasaba imbabazi nyene ngira Imana cyane ubu hari abantu benshi reba bibaza ati ndabizi azi naho hari abantu bavuga ngo kajya nagatwiko iki kintu hari abantu kabisa benshi bibaza cyo nandi guca ndinda kandi kuza ngaboro ndiko ngira iki wewe introki exactly hari abantu rero n'ubu batari improved yuko wabusabye imbabazi exactly hariho nabandi bantu kandi ku ruhande rwa Shemeji wese bacha bagaruka bakavuga ati harabati ari urumva those situations man abo nyine sivyo byishuye kuvyerekeye ale je ndizera ko bwanje ndiza ko ale ntoso kandi ku ikibazo ahubwo ikintu cingenzi gihari ngomba kumutahura exactly kubera ko cyo nimbale yarabaye mu myemane yani siwe yabishatse na n'umuntu numwe gira yifuza ko ikintu kibi kimubako igihe cyose umuntu wese abayifuze ko ayana mu buzima bwiwe habaho ibintu byiza gusa so rero kuba nagiyaga kumucira urubanza ngo ni mu myenda bufata nabe nkagira iki byose ndavyicuza kabisa yani nduvugishije ko ndavyicuza byanya ahubwo rero ati ngo ni ale ute ndeshe muharaba ale we situation yiwe iraza kumera gute ale araza kuba mu buzima bwiza kubera arabiza bakeneye ubufasha bw'abantu exactly umuntu amwitaho mu buzima butandukanye urabizi ni mu myintabona we araza kuba muri situation nyabake
Okay, tunovuga kuri Ali. Namusaba tuko yo kwitahura kuko ingo twavuganye genda utore telefone. Sinoreka kuba ku rugo. Canke ngo nemere umwana abe hari anye abe separe papa we kuko abadukeneye twese. Nimba vyashitse tugasabana imbabazi so anahure kandi nawe ndamusaba imbabazi ambabare ntave yibaza ko nashatse kumutakariza umwanya. Ariko sinokwita ku rukundo rwiwe gusumba urukundo rw'umu papa navyariye umwana. So n'abantu hari abantu bagumye bakomanta aho sisi munzanira tugenda rero utorisimo. Okay, oya hari abantu bagumye bakomanta aho sisi urakana kabi nari kubigenza uko onye wari kwihanganira ko natwe twihanganiye byinshi mu ngo ibiki so mumbabarire bijya nimba narabikoze kumbure nabona ati Aleo nimba atabona nta bintu byo kugira byo kuvuga ngo ariko arancitinga n'abandi bakobwa nyene byinshi narapanikishije n'ukuntu twonyere ko arantwara mu bisanzwe. Ubundi hoho burakumenga nanje nayo kwicara nkatuza kwanza nkabanza ngatekereza n'umwana. So rero I'm so sorry sinagutakarije umwanya. Unyihanganire kujya vyagenze nuko vyategerezwa kugenda no kuba birangiye nuko vyategerezwa nyene kurangira. Kuko sinokomezana nawe ngo nemere umwana wanje abe separe na papa wiwe. Kandi ibinyeshe bigaragaza cyane ibyo bolo banamuvuga ko alengo kubiva kuko ari ukuntu umuntu ashobora kuvuga ale namufashe nabi cyane urabona. Ale namufashe nabi sana ku buryo nyine agerageza kuvuga ati yuko ngo azokora ibishoboka byose ngo sisi abo wiwe. Rero ariko abantu bari batakuza bavuga ati ngo ale yashobora kuba yakoresheje uburozi ibiki n'ibiki. Nimba sisi yarabashije gutahura imbabazi zanje akambabarira tata ibiboro by'amasengesho ubwo bice bisobanura exactly just nyine yuko ale yagize iki wenda yuko atigeze agira kuko namwe bigeze mubona aja kuroga namwe bigeze mubona aja kumupfumo uko abona. So rero to be honest ndasabye imbabazi zimwe zivuye ku mutima cyane kuko na jewe guys reka ndababwira ikintu kimwe nakifuje bino bintu byose byari bitwari turimwo yuko kari kubara gatwiko. Nakifuje ko byakabera gatwiko kuko nogerageza kubasobanurira ati guys bino bintu ni ibintu twari twateguye urumva wowe mwarugereza kiza kunyumvisha yari kunahora ariko bino bintu twavyisanzemwo dusanga bigenda bikomera ku kuntu naco gituma ndabizi 100% nyene stone mwari musazo muzi ntabwo azo kwigira aba wa wundi mwigeze muba kuko ndabizi ko ino shusho izobaguma nkope kandi rero ubwo zizoba ari shingano zanzu kugira ngo ngerageze gukora ibishoboka byose bakomeze kunaho. No, I mean like me ikintu je I trust myself like umuntu aba afise ibintu byinshi mu buzima bwiwe. That's why hariho ego na oya hariho kubabara no kunezererwa. So like even if umuntu akoze amakosa ntibisigura kandi hari abantu batubona muri izo shusho. Dufate nk'abantu twakuranye kuko kero tukiri bato mu myaka y'inyuma hari ukuntu wasanga like turabahurigan abana badatekereza ugasanga muri abana bagwana abana babakorofitu like nkuko rero hari abantu n'ubu akubonye kubona mu iyo shusho kandi umuntu aba yarahindutse where or something. So nkuko restaurant karabivuga me myself iraka trust kubera ni ntambwe nini bivanye naho mwari mugeze mu bintu by'induru wewe na Shemeji biki. So even if you calm down and say I'm sorry je ku ruhande rwanje ndabitahura cause je ndatahura inguvu birimwo sivyo mani birababaza cyangwa biragoye sana. That's why je ku ruhande runini navuga ati je ndamsupporting Stone ni guko je ari ntivyari kugenda kugira ati uko niyizi basi je byari ibindi bintu nyene urumva ari gusanga vyagiye mu nzego ugasanga you know ahubwo nasanze face umutima wo kwihangana for real. Rero Stone akabazo je mfise nipfuje kumenya kuko bavuga ati ikosa sikosa ahubwo ikosa no gusubira mu ikosa. Ibyahabaye urazi aho byahereye nico vyavuyeko. Ubu rero nike kintu novuga ati ugiye gukora kugira ibe nka protections. To be honest sibazo ko no office nyishico kintu kubera ko biba bigoye kuko nimba ubashije kubintahura bino bintu kuko wakuze uzi neza ko biba bisanzwe bigoye. Ariko rero hariho la majority y'abantu benshi usanga baba barawe n'ivyaha bamaze gukura
bagahita bateza abandi ibyago kugira ngo bumve uburibwe nabo bagize n'abandi babasha kurinda abantu byago kugira ngo batumve uburibwe bigeze kugira maze rero abantu badateza ibyago abantu kugira ngo batumve uburibwe uwo muntu aba yigeze kugira kenshi usanga yani ni 1% yani 1% ama 99% bo bagutera ibyago kugira ngo nabo banze kwanza wumve ukungiye nabo biyumvise kuri cagiye reka icyo nyine navuga ngabo yani bizosabegeye ashaka ko batavyizera ko ni kenshi isi nitwara nkaho mengo na yani ndasavye imbabazi nyene karangira nitwa kundi kuntu kubuhimbiri nyene ukuntu so icyo nyene gari ngaha ni igiki ni gihe cyonyene igihe cyonyene cyo kizogaragaza gite nyene yuko kuri kwa nyako kandi rero nimba ububi bwanje n'ububwa bwanje bwatanguye kugaragara umunsi wa mbere ale ndamukubita ubwo bisigura wandi n'ubugabo bwanje busubira kandi kugaruka igihe cyose arazoba dukeneye to be honorable twego tuzoba twahari with them no support kabiza shit man like yeah man but it's so crazy so kinya kabiza bro jewe ngabo nagomba ndafukana atari kubera juste kubera abafana man ahubwo ni kubera ale nyene Alan ndabize yano kubora urukundo rwa rumeze bro ndabize kungira urukundo rwa rumeze yani basi ndabigusabye nyene umunsi bize sisi kuko sisi kuko Moon aradukeneye twese arankeneye jewe arankeneye sisi adukeneye twese akeneye papa na mama so egera kama ikistone kandi mugiye mwari muri kumwe nawe sometimes kwere nyine abona no kuri kamera aba yishimye ako iyo ahuye na je byari usanga ari bo by'ubuhimbiri gusa yaba arakaye kandi izi neza nkatahura neza ko sisi gihe cyose amabego ari uko isura yiwe isa neza yani iyo atwenze kisha abantu bimukundira uko kuntu so Alan I'm begging you bro musubize sisi nyine ibintu bitakubangabira canke biguhungabanye juste ushire mu kibanza canje wakaba uri stone amadeni nkashashaka gutandukana we n'umugore wawe n'umwana wawe wakaba wavyumvisemwe gute so kuri kwima ndabivuze nabikuye ku mutima umbabarire bro and uzobukoze sana man tukora kwima there Stone haguruka I mean like guys jewe vrema I don't know what to say for real mugari nkuko Stone yabivuze nyene kujya kuntu umuntu baba amaze kumumenya nabi mugaye ibintu byose ni kubiha igihe kirasobanura ukuri n'ububesha Stone me I mean like Jake no buganya mukuru to be honest for me I'm so proud kuba mvuga ati alumva I'm so proud kuba mvuga ati murasubiranye force you see cause hari ikintu abantu batazi usabora cyo ku ntebe ishobora gutahura muri America byabuze Barack Obama kije ku butegetsi dufise ibibazo bibiri bihanze si actually nko muri America hari ikintu bitwa modern and femininity samu genda bagora genda none bagosubiza aho bazidandaza genda ndaje basi sawa genda ndaje cyangwa se sinagenda muzanira nta kibazo twe twante uraza gushikiramo mu jana na mama mugende kugura sivyo sivyo mu boom so rero yavuze ati ikintu cyambere ni fatherless home ni ingo nyinshi zidafise abapapa abasingo mama ico ni kibazo gikomeye ku isi hakacabaho modern femininity ni kujya kuntu bigisha ngo abakobwa muri Amerika cyangwa abagore ntibakeneye kubaho bafise umugabo urumva kibazo man igere fatherless home iza gutacinga kugwaruka abana bazokura gute koko urumva aho rende ko mvuga ikonshigikiye ku ruhande go kuvuga ati uri kuravuga ati ntivyari kuba byishema kuba umwana tumureze turi separe kuko we ntaza gukora afise urukundo rw'iwawe ari naho yogira ntaza gukunda urukundo ugiye mwana 100% nkuko bakunda ni ikintu kitabaho iso rero Jembo get little crochet and akoze sana mu vyitware mu neza tuma oya nukurwa imaga ndakubwira ikintu kimwe jewe Alan alejana mwize ko byinshi cyane naribaza ati none hagati ya jewe na Ale ninde mumye of course yose ucusanga ni uri naje gusanga ari je ndi mumye twacha nibaza ati none nimba Ale sometimes yatera sisa kishima kujya kuntu yakaba ari muzima base yakora ibishoboka yani ibingara kenye imagine bro ubwo umushamake naravyi yani naramwigiye ko cyane so Alan uvyumva gisi bro yuko nakwigiye ko byinshi sana pe yabo kuko kunu kose wenda ashobora kuba naza giste ngagukubita ugira iki
sometimes naje mpinduka umufana wawe bro ya kubera ko gisa rukuntu nyene wafata sisi ugatuma gise yishimye nyene ibintu nk'ivyo nyamana ari kigano mwigeze kunakura umwereze gisuguta umwana wanje nyene ntago yigeze arira kandi kenshi biraba bimugora sana umwana wanje kuba hano ntari atekanye so sometimes ukuntu nyene yani yari yumva gise natekanye mu maboko yako gusa nyene ndonge kandi ndagusavye bro nyene ndamugusavye sisi nyene kandi uzobigize neza. This is your mind, this is your wife, bro. Like this is what it is, you know. Hamikindi nacho. The last ukubita koresha umwanya. Yeah. Ugiye umwivya kamata bro. Yego nyene bivuza. Geze kuri ya tafa bandaza bavuga ati akima ngoma tangure guteranya. No guys, rikabazukire conclude kugira tumenye ibindi vyagize. Ubutaha umukubise koresha umwanya muboshe. Ugiye umwivya kamata bro. Yeah. Kandi kajya kamuto ndazi nkikarasubiza koko wasubijwe je mwari kuncekinga mukavuga ati kim nego cyane bitwereka je kamuto koko mbe biri gutefuza bakamuhajyari basi nukuri ko maje uko karamufasha mwene waje kibazo gusenyene nuko nyene kurabona ku bakiriya gintrasura kandi guhura sometimes banifuza gise kukayani kugatwara giwe ngavuga ati wenda araho boro usanga nyene atobyishimira so ariko umwanya wari wose pe ashobora kumushira yego Jesus fonda nagereza sisi agashi yani agatwara giwiwe kuko nk'ibisanzwe urabona gatwaye kuri kamera ico kimwe cyo pe bizosaba jiti nyene yuko sisi azogatwara nyene yani babihurize ko ba making sure kuko kubera ko urabona nyene no onya no kuri TikTok yan aro barakomansa bavuga ati ngo ako kamoto kakoresha umwanya gumugira rero kugira ngo ico kintu kimve ko cyanco casha bisaba nyene yuko imoto ikoresha umwanya agomba kwisubiza cyo kintu nakoresha umwanya namba bari sana bro kuko nivyo narabuze control ukuntu yafashe mu mwana wanje we ntago nakaba narengereye gushikari ya hose so mucama bavuga ati man nani maze kubinyamaswa imwe y'ugwego ruri hejuru so nyene naho nyine namba bare. Alright, yeah. So urumva twizere yuko Stone tugomba tusubira kumubona muri ya look ya face ya kera sivyo muri ya mico yo mari musanze mumukundiramwo you know it is what it is je ndibuka before you kuba like family na Stone before urumva hari ukuntu mubana umuntu gasanga tu like it is what it is cyo ndiko ndavuga Stone yari umuntu ushobora kwicara ikiganiro cyo ukigamo you notice something there urumva mugabo like ubu nyene that's why umuntu navuze ati duhuye nkuko umuntu acavuga ati akimuntu avunja kamera akimunavunja kamera sasa leo ikaje kuna utofauti kiasi fulani Stone ni vyago byose duhura nazo kenshi usanga biduhereza isomo biduhereza isomo mbi biduhereza isomo nziza ubwo rero tugiye isomo nziza sana yo be niki ashaka kumwe mwibarabara none umwana yayisemwo iziremo ingo izire yako ingo izire inde sisi yorere yako sije yorere yako chapati sawa nari bikaje tugenda kwirondera hari haruguru yo mwiri wacu sije kira none akunda vuga ati yoni gico se abantu durani yani ibintu byose duhura nabyo ivyo bidukomeza kandi bidukomeza cyane kuruta cyangwa bitugiza abanyanyiginge tubabanyanyiginge cyane kurusha pe umushana je ibintu byose byabagize naravyigiye kwisomo nyenda bisubimwe kandi Alani yarakoze sana wenda kubera ko sabye nari bati ni gute kwana nakusijya mumye abuna je gusanga wenda yaba yaje kubaho ngo gisije amezi imbere yanyayo mu buzima ko bino ndabiya 100% yuko ububwa naciyemo ntabwo buzusubira kandi kubaho imyaka yose nzomara kandi zose rero ndabishimira presence ya Ale nyene ibintu nk'ivyo muri commentaire abantu benshi bavuze ngo hari no mama ya telefone ari muri Amerika ambwira ati agomba telefone ubutungane kugira je mfungwe asije ikintu bimunye ikubitwa ni yabeshe arumva mani ngo jewe ngo nta kuntu ngo numuhamagara ari ngo nkamuhuza na Stone mbizi neza ngo kuko agomba kubitwe urumva mumere mani yarante ubwo ndavuga ati sasamere mini content hari ibintu bamamagaye naye bakuza gukamera please je bambwiye ati inzira hiye mbaza ati yahiye gute ati bari bashonye umugore n'umugabo niyo mpamvu yahiye urumva harimo agatwiko je canza na kamera hariho n'umuntu
umupolisi ajeje n'imbaraga teka kabana jewe yarantelefone gusa ruhono nakunda gufata nkunda gushira telefone kure ugasanga abantu telefone ne bantora uyo muntu rero arambwira ngo ngo maze imisi ndagutelefona ntiwitaba ndamubwira ntavyo nabonye arambwira ngo nashaka ndakubaza ko bijya bintu neza bishobora kuba ari byo ndabafunge ni gute mushobora kuja mu bishwano yanyu mukayishiramwe abana imishwano y'abana abana bayijamwo gute imishwano yanyu umwana ayijamwo gute arambwira ngo rero ngo kuba ngo utayitavye ngo ngira yarabakijije arambwira ngo mugabo aragusubije umwana ndamubwira ati umwana baramusubije agatwiko we nimba ushobora gukinira agatwiko agakinira ku muntu gisenyi wako wagize wavyaye watwaye amezi 9 ugakoma induru ukura muvyara yani nimba wo bikora ko kuco vyiza ko nibinya byose aragatwiko sha I mean like bro ibi bintu je I don't know bro Stone je urabona niba hari ikintu noba nkoze ngira ngo no musi ma commentaire no musi nziye ko mvuga ati akimura umwana mwita cyane kuri ntabibonye oya gomba kubi oya naje bari bwanyice bro naje nje kwitwara nje gusanga abakiye nyene yitwara bivaye no kungene aba guest afise baba of course like nyene none okay none shemu sivyo Stone hageze igihe wogirira ingorane na mugenzi sivyo mukaza mubwiye ati rebana je ndafise uwe ukazo kavuga ati je Stone yankoreye ibi nibi sincanza kukubwira ngo reka ndagufata umusabe kigongo kubera je iki siho bahanuranira sivyo cyo nshiramwe ati yo se yakoze ivyo ati just none tari bya umusaruro ati just Stone ya tije bambera rije tuba twakukanye na Stone sivyo kugira yavu kugira agatwiko ka Stone warayibonye naze manze kundondera sivyo rero guys yes je ntimwibaze ngo ufise umutima mubi cyangwa inzigo ahubwo bivana n'ukuntu bambwiye sivyo kuko ukuntu byatanguye barabizi by the way ngene watangiye kubita are je nagiye ndi umugabo umugore wanje areka telefone undi muhungu anytime buri mwanya ngo he nguzomira neza ngo turokwitaho bro je ntakubise umugore no kuvuga ujya muhunga abagowe sivyo Stone yakoze amaranga mutima je namutahura nk'umuntu w'umugabo sivyo rero to be honest jewe muzoze maramya ngene mu telefone amumbwira ugomba kwenda guhimpanura ambwira ati bana ntuzarane kamera sivyo ingo tuyage udufashe hari kibazo kiniki ko mugabo urinze umbwira ati zana na kamera shishamwe ibitema inozegira vibe bro ngo mvuga ati chakatsi kugira bigire vibe rero Stone je na semeje cyambere mvuga ati little appreciate for real ni vyiza ko mu musore wacu yokurira mu rukundo rwa papa na mama vraiment biraryoshe kuko we uzokeyaringa umwana avuye ku ishuri umubwira ati mu ingo ngaha nsomera ivyo wize yego twaraciye ku ntebe y'ishuri nawe umuhe ko kuvyo wize kugira umwana abashe kumagira you know aronke education zimeze neza je rero mvuga ati ndabashimiye sinzi ko sisafisa akantu yoterera duse nk'abahano rugwaruka se n'abantu rabubazi biragoye je nkagiye urugo sisari yambiye ati uko ngo tuyani kico nyene yotuma jise yo ningo yovuga tugiye kurangiza ngabwo ngo yokora ngo kubera ko jise n'ubundi twaje ngabo tumaze kubirangiza byo gusabana imbabazi abazo ngo twaje kugikora ngo asome nk'isaha yose aje wayaraba kwera guys abafana ngira ngo no munsi cyasha man inamba yanje nijya nyene muzereye gukubita like akarimi cash hariho nijya ya Emily Nick nta kibazo cash up muze gutaka ikintu ngira ngo muraryohewe basi no munsi for real muza kunteri aro nyambye story muri commentaire ngo akimu ndakenda mama n'umwicanye yakubeshe bive no kungene witwara ngo we bro ngo urashobora kubona ngo umuntu ariko baramutera bariko baramuniga ngo aguma witwengera ngo yo ngo arego Stone mureke ngo ahubwo iyo bakuba ngo ugende kubangurukanya bro guys ora turagiye sivye Stone yo je mvuge ndishimye cyane guys sinzi nawe kantu vuga kugira turangize ikiganiro je kintu cyo nyene novuga ngahanya ni mo tugende sivye kinovuga cyo nyene ngagihari ni sometimes cyane ari abantu nyene mungo abagabo cyane bagira ibintu nk'ibyo je nagiriye bakwe kuba nitawe nkisubira ko kuko kose buryo umugore barakubyariye especially n'umugore
wa mbere uba ugomba kumugirira wenyene kuko niwe wenyene ubasha kugirira impuhwe za nyazo zo kubasha gukora ubuzima bwawe bwa nyabwo kubera ko akenshi abagabo bose bafite abagore babo ba mbere usanga aba bagore babo baba barabihanganiye mu bibi byinshi n'ubuzima bubi cyane kuruta gubisigura ati rero umuntu aba akuze uri umukene abaza ukuntu yotuma udasubira gukena ariko umuntu uzoca ugenda kwita ko ngo kuko gitumaze uri we uyu munsi bizorangira jitse ni boka yaratabutse ukabura n'ikira kimwe uza kuyisimbuza nyene Man, really thanks bro. Jenda bashimire sana ku mwanya. Hama guys, ikiganiro ndazima kibonye. Je nizere yuko uno munsi nukuri mutanezereje mu makomantere. Mutambariye yuko ndi umwana mwiza. Je turaza kugwana. Hanyuma ririzi wa ririzi. Muvyibika kandi Sisi na Mama Gi urazi ndifuza ko zobahuza kandi nabo bagira ico bayaze kugira Sisi namubwire ati little sorry nanje ndumuntu naratripinze nkuko mu bizo bagiye baratsitaza bose nivyashoboka nibankundira kuko intambamye nini ya Stone na Sisi ukuntu baguma bagwana amagenda bakunda cyane na Kim the Prince. Thanks so much.